Reka rero tubahe uburere ingwano ziriko ziraberamwo kugira ngo dushike ahantu Colonel Nanga yarari aho yashoboye guhunga arahunga arata n'ivyabo Wazalendo irafata ibikoresho bimwe bimwe harimo bya gisirikare ndavuga inkoho impuzu ibyo byose bikaba byafashwe na Wazalendo gitero kidasanzwe bakoze hariya Igoma imigwano yatanguriye muri Nyamibanda ni dans le territoire de Mwenga ni gisagara kiri muri Mwenga aho bashoboye kugwana imigwano idasanzwe gushika naho RDF inkotanyi yiruka irata irahunga bivanye n'ukuntu Wazalendo ihagaze neza muri minsi ku kibuga c'imigwano. Impamvu Wazalendo abantu benshi bari bazati kubera ki Wazalendo yahinduye profile, kubera ki Wazalendo iriko irakora ivyo itahora ikora. Bano b'Imana Wazalendo ubu nta bagambanyi bakirimo. Wazalendo ihagaze neza kubera ko niyo yonyene bariko baravuga umwe bamuhoshe ariko aravuga ukuntu bagwana systeme bakoresha ukuntu bariko barakora ihonyabwoko ukuntu bariko barinziza muri M23 abana batoya bagusanze umuhungu baragufata bakakwinzizayo ntuvuga wanse kugirira nabi bakubana udufaranga nuko nyene nongera ngenda mbeshuza nongera mvuga ati hari makuru yandi ariko aravugwa avuga ko Goma Bukavu kigiye kuba igihugu cigenga. Ivyo ntibikunda kubera ko nubwo vyoba ico gihugu nta mahoro cyo bagifise bivanye nuko Wazalendo hamwe na FARDC kugeza umwanya. Yes, turamuje cyane mugo mwese mudukurikirana muri kumane zese turabaye mwaramutse na mwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So my name is Zira Mupromote and camera utrapara sponsor Black Shark comment nubandanye ukora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Twongera turamutsa abantu bose badukurikirana bari America, Australia, Canada, Africa du Sud, Mozambique, Maroc, abantu bose badukurikirana muri kumane zese turabakunda cyane. Nizere ko mugoye neza. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Iyo mvuze ati another blessing no kuvuga ko tuba dushima cyane ibintu biba bimeze neza, tuba dushima ukuntu umunsi wagenze. So no musi rero tubazaniye amakuru agezweho amakuru karavugwa yo ngaho Ikongo. Amakuru avuga ko Colonel Nanga yoba yahunze, ahandi makuru avuga ko Wazalendo itanguye gukora akazi kanini cyane. Amakuru avuga ko twigwaneho batanguye kwishikana. Ibyo byose turaza kubazanira mu aya makuru tugomba tubashikiriza, ariko bivuye ku mutima. Reka tangure dushimire abantu bose badufata mu mugongo badusupportinga badashira komanta. Hariho ba Fidel Bahati turabakunda, hariho ba Nizore Hardy abose turabakunda, hariho Jean Claude Sabiyumva Big Up Brother, hariho bizomenya Imana Elias n'abandi benshi cyane turabakunda cyane bamutamana Kriariya bose turabakunda. Imana ibahezagire. So igituma tuza ngaha kugira ngo tubahe amakuru abari karavugwa kandi ko murazi ko ibihuha abari byinshi tuba tuje ngaha kugira ngo tuvuguruze bimwe mu bihuha bica ivutu n'abari. Ariko imbere ko twinjira mu ganiro nyezena reka dushimire wewe ufasha kandi dukurikirana kuva ku ntango kugera ku iherezo rya kino kiganiro. Amakuru nayo sandi nayo murazi neza ko hamaze iminsi uno munsi nyene ariho hari amasezerano hagati ya Kongo hamwe n'u Rwanda hariya i Washington, aho ayo masezerano avuga ko M23 itegereza kuva mu gihugu ca Kongo ikava aho yafashe hose ikasubiza. Ariko abahinga bavuga ko ivyo ari nkinamico kuko nkuko ubushize nababwiye nabwiye ko Kagame ntarota bana b'Imana ava mu gisagara ca Goma. Kagame ntarota ava i Kongo kubera ko ubuzima bw'u Rwanda hatarimo Kongo ntibwoshoboka. Uko n'ukuri ndababwiye mushake mu kwizera. Imigwano rero irabandanya inyuma yo kugandagura Serge Serugo ryari Warungo. Wazalendo Bukavu yamaze
kuyigarurira. Wazalendo ikikora akazi gakomeye cyane iri kumwe na FARDC hamwe n'ingabo zacu nziza z'u Burundi. Ubu tuvugana uyu mwanya Colonel Nanga yamaze guhunga. Rero tubahe uburere ingwano ziriko ziraberamo kugira ngo dushike ahantu Colonel Nanga yarari aho yashoboye guhunga, arahunga arata n'ivyabo. Wazalendo irafata ibikoresho bimwe bimwe harimo bya gisirikare, ndavuga inkoho, impuzu, ibyo byose bikaba byafashwe na Wazalendo. Igitero kidasanzwe bakoze hariya Igoma. Imigwano yatanguriye muri Nyamibanda dans le territoire de Mwenga ni gisagara kiri muri Mwenga aho bashoboye kugwana imigwano idasanzwe gushika naho RDF inkotanyi yiruka irata irahunga bivanye n'ukuntu Wazalendo ihagaze neza muri no minsi ku kibuga c'imigwano. Impamvu Wazalendo abantu benshi bari bazati kubera ki Wazalendo yahinduye profili, kubera ki Wazalendo iriko irakora ivyo itahora ikora. Bano b'Imana Wazalendo ubu nta bagambanyi bakirimo. Wazalendo ihagaze neza kubera ko niyo yonyene kera FARDC yari ivanze n'inkotanyi. No kuvuga muri FARDC gisigara ca Kongo harimo abanyarwanda bagenda, abatasi bo mu Rwanda bagenda baha amakuru M23 bigatuma imipango yose Wazalendo ifise batayishikako bivanye n'uko haba hariho abagambanyi hagati yabo. Atari cyo gitero cabereye Mwenga, ni gitero cari gikomeye cyane aho M23 yabuze ivyifata n'ivyireka bivanye n'ukuntu Wazalendo umuriro yatsa iriko iraribera ako gateritwari. No kuvuga bavuye Mwenga ahandi hantu baciye baja hari mu gisagara ca Rumangabo. Muraza kumbabarira kubera ko ibisagara bya hariya biba bitugora kubera ko iyo tuba turi, ariko tugerageza kubibaha nkuko tuba twabihawe. Rumangabo yaragushoboye gufatwa na Wazalendo, murakoze ko yari maze igihe iri mu minwe ya M23, ariko Wazalendo yari haye ijambo irakora ibishoboka byose kugira ngo irekipere aho hantu hari hafashwe. Ivuye ngaho yaciye rero igenda Igoma. Byagenze gute? Barakije umuriro kugeza naho Colonel Nanga yiruka, abasirikare batwigwaneho batanguye kwishikana, bamwe barishikanye kubera ko hari abasirikare benshi, kugeza yaho tutamwe kuvugira bino bintu badatahura impamvu bariko barakora runo rugamba, kubera ko basa n'abantu bagurishijwe. Kubera ko murazi yuko twigwaneho ni gisirikare cyahora gitwarwa na makanika igihe yase gukora na RDF inkotanyi. Murazi neza ko yarashwe na drone za M23 baramugambanira. Bamaze kumugambanira, murazi ko Sematama ujya wundi mushasha u Rwanda rwashoboye kumuha ingabo 200 kugira azarane nazo kuza gusubirira makanika. Izo ngabo 200 bazimuhaye kugira ngo ashitse hariya twigwaneho ntibashobore kumugirira nabi, kuko muri twigwaneho hari abantu benshi bari bazi ko bamaze kugambanirwa, bari bazi ko neza makanaki yagambaniwe n'inkotanyi. Niko Sematama kuca arungikanwa ingabo 200 n'u Rwanda. Amaze gushikajya rero agashavu bamwe ntikaheze kubera ko benshi n'ubu baracayoboka makanika, kuko makanika yagwanira ukuri. Igihe dutanguye guhaguruka turavuga, hari abantu benshi b'abanyamurenge bamaze guhumuka amaso, harimo n'ingabo zigwana muri twigwaneho. Atari bimeze gute? Ingabo zigwana muri twigwaneho zatanguye barazambarira kubera ko hari ibintu biguma byitamo, zatanguye kwishikana bivanye n'uko zibona kenshi ibyo zabwiwe ari ukubeshwa. Nico gituma zafashe decision yo kwishikana kugira ngo baburizemo. Nuvuga ko M23 ubwayo imaze gucika intege, mwese mwarabibonye, muramaze kubona ingene
abantu bakomeye, ingwanyi zikomeye ziguma zicwa zigira nke zigambaniwe zigize nke. So nico gituma rero Colonel Nanga yarabuze ivyo yarabuze uko yifata kugeza naho ahitamwo kwiruka arahunga. Reka ndabe ibintu bimwe byashoboye gufatwa hariho nk'ibikoresho bya gisirikare aho bashoboye gufata inkoho zingana n'amajana 643. So ni inkoho zashoboye gufatwa na Wazalendo. Hariho aba M23 bafashwe barafatwa nuko nyene abandi baricwa nuko nyene tutoshobora kuha amafoto ngaha kubera ko urubuga rwacu bava rugira ibibazo, ariko Wazalendo yamaze gufata abantu benshi, abandi ba M23 barapfuye. Harabaye n'ibintu bamwe mu bafashwe barashoboye kuvuga ukuntu M23 igwana, ndavuga ko amataktike yabo barashoboye kuyavuga. Hariho n'aka video nashoboye kubona bariko baravuga umwe bamuhoshe ariko aravuga ukuntu bagwana, systeme bakoresha, ukuntu bariko barakora ihonyabwoko, ukuntu bariko barinziza muri M23 abana batoya, bagusanze uri umuhungu baragufata bakakwinzizayo, ntuvuga wanse kugirira nabi, bakubanira udufaranga. Nuko nyene nongera ngenda mbeshuza, nongera mvuga ati hari amakuru yandi ariko aravugwa avuga ko Goma Bukavu kigiye kuba igihugu cigenga. Ivyo ntibikunda kubera ko nubwo vyoba ico gihugu nta mahoro cyo bagifise, bivanye nuko Wazalendo hamwe na FARDC kugeza umwanya baticara, kugeza umwanya ariko bagwanira igihugu kugeza umwanya ariko bagwanira ubwigenge bwa. Niyo mpamvu ico gihugu nubwo cobaho nta mutekano, kandi sinibaza ko no muri oni bo cemeze. Twagomba dutere intege Wazalendo, dutere intege igisirikare cy'u Burundi ku gikorwa ciza bariko barakora ku burere bagenda bigarurira. General bivuze kenshi ati burya hatabaye gufata inkoni bakagenda bakubita M23 ntishobora kuva mu turere yafashe. Nivyo mubona biriko birakogwa uyu mwanya, nivyo mubona M23 yabuze ayicira nayimira kubera ko umukenyero wamaze guhinduka. Hariho support batakironka, hariho support zava mu bazungu ubu batakironka. Nubwo benshi bagwa bavuga ngo hari ibihugu bishigikiye M23, nta bihugu bishigikiye M23, ni Kenya ni Afrika, ariko abazungu baramaze gusa n'abata M23 basa n'abayikuye ko amaboko, kubera ko umuzungu wewe caraba arabaje dente, umuzungu caraba arabati mbega je mwingwana ndiko nongukiki amarubingi bakora. Niyo mpamvu President Felix Tshisekedi yashoboye gukenyura Kagame, ashobora gukenyura M23. Ubu umwanya n'umwanya Bukavu yoyo iza yamaze gufatwa ibice byinshi kwijana, umwanya n'umwanya murumva na Goma ishikiri. So turabakunda cyane, mubandanye mukora subscribe, mubandanye mudushigikira. Hama ofise ico woterera bashobora kutwandikira ngaha muri commentaire kugira ngo tubandanye tubashikiriza uko amakuru ariko aragenda. Turabakunda cyane, bye bye.